wawundi iti aha nihe nyine ahangiye kubereka nihe. Tumaze imyaka igiye gukwira 3 tuzunguruka igihugu tubereka aho igihugu kigeze, aho ubumenyi bw'abarundi bugeze, aho ubwenge bw'abarundi ivyo buri burakora. Ariko muri vyinshi hariho uko abarundi batembera mu mahanga bakarahura ubumenyi bacabuzana ngaha kubukoresha, bakazana agatahe bagakuye mu mahanga bakakazana iwabo. Bagenzi, angiye kubereka uno muji ugiye kubakwa. Ndizuri beje hariho nabaza kwibaza ati aho yasi mu Burundi, ariko burya hatubona haramaza akomeye, hahoze amashamba, hahoze urufunzo, hahoze amabuye, hahoze imisozi, hahoze tagihari. Aba diaspora baba USA canke muri Etazini bazanye vraiment inyubako z'akaroruhore. Abarundi bari mu mahanga mugiye kuronka amazu mugura vyoroshe, atari vya bindi ngo nzoza ndarungika ayisima ndungika y'amabati bayage bagire gute. Uzogura inzu yuzuye, ukuyandikisha vyatanguye. Okay, reka ndabereke noneho izi nyubako kuno zigiye kuba zitunganije kubazi kwibarabara rija mu Rumonge aho bita kwa Sebatusi. Murana n'ahantu hagutse hanini cyane, niho zino nyubako zigiye guterekwa. Bagenzi, hagiye kumuje ugatangaza, muzobita Dubai, muzobita Los Angeles, muzobita gute. Reka ndabereke ko bimeze.